Ugwaruka iyo ruhejeje amashure ruricara muhira rurindiriye akazi ka leta kandi kwitunganiza imigambi yago rugashinga inganda canke amashirahamwe y'ubucuruzi vyogabanya ubushomeri bigaterera no mw'iterambere ry'amagi igihugu. Muri Ndamukiza mu bihumbi 2021 nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarashizeho umugambi paeje wo gufasha urwo gwaruka. None uwo mugambi ukora gute? Ugejejeho ibikorwa. Dimanche Karen, kaze mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Pauline Zihindo. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind, make it possible. Umutumire wacu uno munsi ni Arida Niyongabo ashinzwe gutanga ubumenyi mu mugambi paeje. Kaze muri Smart Mind. Murakoze cyane kutwakira. Ugwaruka ruheze amashuri rukicara muhira aha gutangura kwimvira gutangura umugambi kugira ni gute mushobora kurushira umutima wo kubona ko nago ushoboye gutanga akazi. Yego murakoze. Ubwa mbere na mbere umugambi paeje ni umugambi witwa Programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Ni umugambi washizeho na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi wo gufata mu mugongo ugwaruka mu vyerekeye kwitunganiza ubutunzi n'akazi. Rero kugwaruka rugitangura gukora canke ugwaruka kugira turuzane mu kutahura kwitunganiriza ubutunzi n'akazi, turabanza tukagwereka ibiharuro bihari ubu unye. Dukoresheje ibiharuro hariho rusansuma yabaye mu kw'icumi de 2020 Octobre 2020 aho yerekanye yuko ugwaruka gushika no munsi hari à peu près 400 000 jeunes diplômés chômeurs. Umva ugwaruka rutagira akazi rushika ibihumbi amajana 4. Hama leta y'u Burundi nayo ishobora guha akazi abafonctionnaire 120 000. Sigura yuko uno munsi nugo gwaruka hamwe abakozi ba leta bosubirizwa nugo gwaruka gose rutoshikirwa. Niho haciye hajaho uwo mugambi wo kuvuga teka twigisha ugwaruka ingene canke tufate mu mugongo ingene go kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Babonye ivyo biharuro kandi basubira kubona yuko muri 2050 hazoba hari à peu près 26 millions d'habitants. Bisigura kandi benshi muri bazo barugwaruka bego ugo gwaruka ruzoca rumera gute. Rero turabereka yuko ubu unye bakwiye kuvyuka bagakura amaboko mu mpuzu bakagerageza kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Hari ibintu byinshi vyatwugaranye kuva tukiri ku ntebe y'ishure vyuko duheza ishure hama tukaturindiriye akazi ko mu biro. Nk'ubu gaheza ishure urindiriye ko Regideso iguha akazi, ko Nateri iguha akazi, ko Tebe iguha akazi, ariko no munsi turashaka kugwaruka ariko rushobora gutanga akazi kandi rurabishoboye. Rurabishoboye mu kumva yuko ukiri ku ntebe y'ishure nimba ari chimie twiga reka tuyivane mu ishure dukuramo un produit. Ajya ama formule chimique yose twiga tuyakuremo un produit. Ntibibe ama formule chimique tukwiga mu ishure gusa ahubwo tuyakuremo ikindi kintu. Aha ni nugwaruka nivyo onye turubwira kugira rushobore kuguruka rushobore kumva yuko batorindira akazi ahubwo bo nyene bihingire umurimo bongere batange akazi. Ego ugwaruka rufise imigambi ariko rukabura umutahe nabo mubafasha gute mu gihe wabituye? Hariho muri paeje dufise ibisata byo twokwita département zitatu kugira ngo bashobe kumva ngene aho baza kwa bari. Aho département ya mbere yitwa renforcement des capacités yo kwigisha ugwaruka gukarisha ubwenge bw'ugwaruka. Hariho département ya entrepreneuriat des jeunes yo kwihingira imirimo kubafata mu mugongo. Ho département ya insertion professionnelle yo kubashira mu kazi. Rero muri département ya entrepreneuriat hari imigwi itatu. Hariho umugwi wa mbere ugwaruka gwahisemwo korora. Abo rero barabafata mu mugongo duhereye mu kubaha inyigisho. Sabo bonyene abo bose bazofatwa mu mugongo na paeje bazohabwa inyigisho. Twama twumva ngo kwiga ntibihera umuntu abandanya yiga uko bungana kose uko icugiyemo cose uraciga urakarisha ubwenge uretse no kwiga. Rero abambere n'ugwaruka gwahisemwo
korora canke kurima. Abo rero hariho ico twokwita amakoperative azoba créé ku mitumba bakajamwo, kandi rero abo onye baje muri ayo makoperative ubwa mbere baba bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 40. Hama akaba atakazi afise, bakaca baja hamwe bakavuga nk'ico bashoboye korora canke bashoboye kurima, hama tukaca turondera abahinga babifisemwo abahinga muri ico kintu bakabaha mu bimenyi ijya mbere. Aho rero dushatse kuvuga yuko ayo makoperative azoba ari ku mitumba, hama tukaca dusaba abajejwe tuzakorana n'aba gouverneur n'aba administrateur abajejwe intwaro mu ntara bakahimiriza ubwo gwaruka ko ubwa mbere na mbere boja mu makoperative, tukagira une identification y'ubwo gwaruka rudakora. Hama ruhejeje kuba identifier rukaja mu makoperative barabaha inyigisho, bahejeje kubaha inyigisho baca baja muri wa mugwi wa entrepreneuriat, bavuye muri renforcement des capacités ubu rero bageze muri entrepreneuriat. Dufata akarorero bahisemwo nko korora ingurube, ubwo gwaruka rucari rwigishwa ingene go korora ingurube, ingene bozivura, ingene zifungura, ingene zivyara, ingene vyose kubijanye n'ingurube. Hama ica kabiri naco bamaze guheza kuvyiga, payeje irabaha izo ngurube muri aya makoperative, ikabaha ifungurwa z'izo ngurube, kuko ni gwagwaruka rudakora ntitwobatuma ngo bagende bagure ivyo gufungura, ntitwobatuma ngo bagure izo ngurube ntaho bobikura. Tukabaha abaganga bazikurikirana, tukabarondera noneho n'amasoko izo ngurube zimaze gukura. Ivyo biheze gwagwaruka rero turaharura amahera baba bakoresheje tugashira hamwe tukayabona, tukaca tubabwira ati mwebwe ngaha muri koperative muzokoresha amahera angana uko, kandi tugasinyanira amasezerano yuko tugiye gukorana. Ivyo biheze ayo mahera barayagarukana, ntibayagarukana ngo muri payeje nko twabahaye credit, bayagarukana kugira uwundi mutumba nawe uzushobore kuronka, kuko urumva imitumba 3,000 myinshi cyane. Rero bamaze tukabereka ingene zikura, ingene badandaza, bamaze kudandaza bararonka inyungu, kandi twebwe muri payeje ntitubabwira ati ko mudandaje uno munsi yose turayatwaye, oya ntitwosiga bavunitse amaboko, turabasigira yo bashobora kubandanya bakoresha bakaduga. Bamaze guheza kuriha iyo ngurane ayo mahera bamaze kuyaheza kuyariha, iyo koperative n'izo ngurube bica bibagwabo. Muga ntitubaheba kuko gwagwaruka tubavuye impande giturumbuka bohava batamenya ingene bibandanya bikoreka. Nico gituma cadushiraho abantu babandanya babakurikirana. Kuri iyo mvo rero turababwira ati mwebwe ko muri koperative, dufate koperative ifise abanywanyi 20, ko muri koperative mukaba muri abanywanyi 20, ntimushobora korora ingurube mu gatondo kugeza ku mugoroba, ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ahubwo mworondera ikindi gikorwa kiza gisahiriza ibi, mukarima nk'ibijumbu, mukarima ifungurwa zishobora kugaburira izo ngurube, kugira ya masa ava mu ngurube ashobore gukora muri uwo murima, bagashobora kwiteza imbere nabo. Ahanini ico ni igice ca mbere. Igice ca kabiri hariho ugwaruka usanga rufise ivyiyumviro biteye imbere ariko batagira umutahe. Abo rero ngere tubafata mu mugongo, abo turakorana, baratubwira ati twe twifuza gukora iki, natwe tukababwira ati turi kumwe namwe, tugakorana. Ikaba payeje kabimufashe mu mugongo, akazana projet umugambi tukawuraba tukawiga, tubanya ari umugambi uteza imbere igihugu, ari umugambi cyane cyane utanga akazi ku rundi gwaruka, uyo na wene turamushigikira. Muri iyo mvo turamuha uburyo yifuza kugira ashobore gutangura, kandi tukiga n'ingene ubwo buryo azogenda arabusubiza buke buke. Amaze kubusubiza iryo shira hamwe twatanguranye hamwe turarimusigira rikabagwiwe. Uwo n'umugwi wa kabiri. Umugwi wa gatatu hariho ugwaruka ruba gwaramaze kuja ku kivi, ariko rukavuga ati jewe sishobora
nk'isoko bampaye sishobora kurikwiza kubera nta buryo mfise ariko ndi ku kivi uyo rero tuba twarakoranye ni banke bije nk'akarorero canke izindi banke tukashirayo amafaranga tukamurungika gutora yo credit mbega atandukaniye he na wawundi yari afise ivyiyumviro ariko ntashobiragoye ko aronka credit muri banki ariko ujya wundi aramenyereye kuronka ama credit muri banki uyo wa gatatu aramenyereye amabanki ingene akora aramenyereye akazi ari ku kivi wewe turamuduza cyane mugabo muri wo mugambi tumvuze ati tugira tugushigikire nta masoko uronka canke ntibiba byinshi utwereka cyane mbega ugwaruka ruronka akazi uha akazi rungana gute ahanini niyo migwi dukoreramo muratubwiye yuko gwaruka ruje rubitura mu rufasha mukarukurikirana none uyo mugambi uza waratanguye ubu harazi gwaruka ruza kubitura canke ruracyari mu ntango ntiharagira ko aho gwaruka ruza kubitura nturaja mu ngiro uyo mugambi neza uwo mugambi waratanguye navuze yuko ngase kivuze umugambi mushasha watanguye mu kwezi kwa 4 tariki 7 ntwashigwaho muri uyu mwaka wa 2021 rero umugambi mushasha murazi ko umuhini mushasha utera amabavu haba hari ibikorwa byinshi byo gukora ariko twarashoboye gukora ibikorwa bitari bike gushika kuri no saha nko gutanga inyigisho kugwaruka biramaze gukorwa mu ntara ya Mwaro aho twahaye inyigisho 272 jeunes formateurs kuvyerekeye korora ingurube nibikorwa byinshi bimaze gukorwa ariko gushika ubu novuga nk'ibihariro tumaze gushika ko twatanze inyigisho kugwaruka 124 bo mu ntara muri commune Giheta intara ya Gitega kuvyerekeye korora kijambere inkoko kandi turamaze guha n'inyigisho ugwaruka rugera kuri 272 bo mu ntara bo mu makomune yose agize intara ya Mwaro kuvyerekeye korora kijambere ingurube kandi turamaze gukora kugerageza gukora igikorwa twaramaze gukora igikorwa cyo gutahuza cyo gusensibiliza ugwaruka mu ntara ya Mwaro mu ntara ya Bururi no mu ntara ya Kayanza urumva ko ari nibikorwa by'intangamarara nivyo bikorwa navuga nti aba bahejeje kwiga bahejeje gutahura umugambi baca baja muri wa mugu wa kabiri baca baja muri ya departement ya kabiri yo gufatwa mu mugongo kuko baba baratahuye umugambi baba barize baba basigajwe gufatwa mu mugongo ngaho niho tugejeje ariko vuba cyane turabandanya ibikorwa yego ni byinshi dutegekanije murakoze hama none mufasha ugwaruka go mu mihingo yose ego dufasha ugwaruka go mu mihingo yose ugwaruka umurundi ari hagati y'imyaka 16 na 40 twakoreye muri iyo myaka hagati ya 16 na 40 kandi ahanini twagomba kudufasha ugwaruka rutararonka akazi muri wa mugwi wa mbere rutagira akazi kugira babandi ibihumbi 400 twaronka baba jeune 400 000 baba sensibiliser muri octobre 2020 niyo hagira ku yindi recensement tuzi dusange wataki 400 000 tuzosange ahubwo bikunze atabagihari yego kuva uyo mugambi utangura hari impinduka mumaze kubona n'ubwo gwaruka maze gufasha ego cyane aho tumaze guca muri zo ntara nagenda ndadondagura ugwaruka ruratahura cyane ibikorwa vya payeje kandi kugira barutahure barabaza ibibazo bitandukanye bakabaza ingene bodushikira bamaze kudushikira tukabasigurira umwe wifuza no kuza wese araza ku biro tukamusigurira umugambi wa payeje kandi ataha anyuzwe ataha yumva yuko ari umugambi ushigikiwe n'igihugu kenshi abajene baba bashigikiwe baronka ama projet abashigikiwe n'ama organisation internationale ariko uyu n'umugambi bumva yuko harimo igihugu kibafasha mu mugongo cyane gose none ubu unye muravya aho mugejeje imigambi ya vuba mufise mubona ikenewe cyane mugiye kurangura niya turafise urutonde rw'ingene dutegerezwa w'ingene tugiye gukora navuze yuko ubwa mbere na mbere
ntidushobora kuja gufasha urwaruka rutaratahura akamaro ko kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Cyo gituma ubwa mbere na mbere turi muri ico gikorwa gikomeye cyo gusensibiliza, cyo guhindura mentalite y'urwaruka mu Burundi bwose, bakumva yuko bakwiye kuvyuka bakaja kwihingura imirimo hako bayisaba kugira batanga akazi. Rero ico nico gikorwa nyamukuru turiko turakora ubu mu ntara zose z'igihugu. Namaze kuvuga ko tumaze gukora muri zitatu za mbere, ariko n'izindi vuba ziko zirashikirwa, turafise urutonde rw'ingene tuzogenda turahakora. Abo bahejeje ubwo nyene baca baronka inyigisho kugira ntibicare, kugira ntibarambigwe, kugira ntibasuye kumva nk'uko umengo hazoca umwanya dusange basuye kuvyibagira canke basuye mu bindi. Ubwo nyene ca dutegura inyigisho tukabarungikira inyigisho kuvyerekeye ico baba bahisemwo gukora. Ivyo nivyo turiko turakora. Abo nyene bahejeje kuronka inyigisho turasubira bakaronka gufatwa mu mugongo. Ico rero nico gikorwa kizoca gikurikira. Nk'abo babaye sensibilize bo muri Mwaro nk'akarorero bakaca baronka inyigisho, ubu turiko turategura ingene izo nyigisho baronse ku ngurube bahabwa ingurube, rero bagatangura kuja ku kivi. Ego nivyo bikorwa turimo. Niki mwohanura ubwo rwaruka ruheze amashuri rugaca rwicara muhira? Urwaruka icambere na mbere two ruhanura nuko bovyuka, nuko bokumva yuko atawuzoza kubaha akazi. Erega twarize, erega nta deni badufitiye ubu, bakumva ko atawe bafitiye ideni, ahubwo aribo bakwiye kuvyuka bagakora kugira barondere kazoza kabo kejo, biteze imbere bongere bateze imbere igihugu. Na cane cane guhanura urwaruka, twongera duhanura n'abavyeyi ko bo bashigikira. N'urwaruka rwinshi rushobora gutangura gukora utuntu duto duto, ariko ugasanga nko mu muryango ntibamuharura nko mu bantu bakora. Mbega umuntu akora asigura iki? Ni umuntu ashobora kwinjiza, ni umuntu yiteje imbere, agateza imbere n'igihugu, agateza imbere n'umuryango. Uyo niwe muntu akora. Rero ntitwige twumva yuko bazoduhamagara, ahubwo kuva tukiri ku ntebe y'ishure twige ingene two kwihinga imirimo tukiri ku ntebe y'ishure. Ico nico cambere no bahanura. N'amashure ubu unye hasigayemwo amakuru ya entrepreneuriat mu mashure, ntabe théorique, ariko babigishe, babagira ama experience d'échange n'abandi n'urundi rwaruka rwo mu bindi bihugu aha muri East Africa, bashoboye kumva ingene bo kuva ku ntebe y'ishure bakwiye kurondera akazi, bakwiye kwihingira imirimo kandi badakwiye kugaya umurimo. Nukuri urwaruka rw'u Burundi twige kutagaya umurimo. Umurimo wose ushobora kukwinjiriza, umurimo wose uguha agateka cane cane, ugateza imbere n'igihugu. Uyo niwe murimo ukwiye gukora utarindiriye gutega amashi. Nico no bahanura. Turashimiye umutumire wacu. Mwakoze Madame Alida. Mwakoze cyane natwe kudutumira. Twizera yuko ubutumwa bushika kure kandi bakabutahura, kandi tukizera cyane ko muzosubira kudutumako turi kumwe n'urundi rwaruka. Mwakoze bakunzi ba Smart Minds. Mwavyumvise gwaruka, ni mukura amaboko mu mpuzu, mukore ama opportunité arahari yo gutera imbere. Naho mu kindi kiganiro.